Ibihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nivyo vyitabiriye isabukuru Jama Fest igira gatano, ikaba ibaye ku ncuro ya mbere mu gihugu cacu. Bamwe mu bagize imigwi ndangakaranga baravuga akunguko bagiye kuronka inyuma iyo sabukuru. Twiteze rero kuzungukaho ubumenyi turabiye ibihugu bizoba bimwe birashikiriza bamwe bose iyo baje bavashikiriza ivyo bateguye. Turashobora kungukira rero ubumenyi turabiye kuko ntitwoca twishima ngo nitwe tuzohava tuba ba mbere kuko tubashobora gusanga dusumva ubumenyi twagenda tutwayemo ubumenyi. Akarusho rero twabonyemwo twararahuye ubwenge kandi turiko turabona ko intambwe iri kiraterije imbere kubera nk'isabukuru isigaye itegurwa ngaha ku rwego rw'igihugu cacu bigatuma natwe turata imico yacu. Bakaba ndetse batanze n'impanuro ku bantu bataramenya akamaro k'imico n'akaranga. Uri umurundi akaranga k'igihugu cawe ntugatitura, akaranga k'igihugu cawe urakagumako kuko niko katumye tugera aha, kuko duguma dukurikiza imico kama y'igihugu cacu. Novuga rero ti urimo aratakaranga azoba ataye akabanga. Ducanze imico itandukanye bikaba vyiza cyane kuko igihugu kitagira n'imico ubusanzwe kidafise imico n'akaranga nta terambere kiba gifise, nta nakazoza kiba gifise. Iyo sabukuru ikaba yatangujwe icese n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatano Nyakanga, ikaba izorangira ku igenekerezo rya 12 Nyakanga ku civugo dukoresha ubutunzi kama mu kugwanya ingaruka mbi zikiza ca COVID-19 mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko.